ubwa mbere hoho urabye amajambo y'amaze iminsi avugwa n'umukuru w'igihugu, urabye ingene hari amaze iminsi havuga ko bariho icuka kibi hagati y'abari muri leta n'umukuru w'igihugu. Rero bikaba yuko rero umukuru w'igihugu ejo bafashe ingingo gukura umushikiranganji wa mbere afatiye ku bihe amaze iminsi arimwo. Haheze imyaka hafi 2 yidoga kenshi avuga yuko adafise amufasha, avuga yuko muri leta yarongoye harimwo abantu batitwara neza, hamwe ibinebwe. Rero ejo rero ingingo yarayifashwe rero n'umukuru w'igihugu. Ingingo bwa mbere hoho umuntu ashima gose kubona ko umunsi umukuru w'igihugu aje gufata ingingo benshi atari biteze, uravye imigendanire yiwe canke igihagararo c'umushikiranganji wa mbere yahora, urabona yuko uyu munsi rero umushikiranganji yashoboye gukurwa, hanyuma kandi agasubiza undi mushikiranganji ibintu bisanzwe rwose. Kandi mu bisanzwe umukuru w'igihugu afise uburenganzira bwo gukura umushikiranganji uwo ari we wese, eka na leta ashobora kuyikura kubera amategeko kw'iryo shingiro ariyo twara amategeko yose mu Burundi yamuha ubwo burenganzira. Rero ico rero umuntu yo kwitega ni ko uyu munsi nuko ejo canke iya ejo tutokumva asubiye kwidoga avuga yuko hari abantu bamubuza gukora byose gukora mu vyemeye Abarundi. Nace agira umugwi w'abashikiranganji bazomufasha kuduza ikivi na burya imyaka 2 heze simike iri ku butegetsi. Rero nuko kandi iyo kwimvira yuko abashikiranganji babahinga abashikiranganji bashobora neza gushira mu migambi igihugu cihaye kugira ngo haboneke iterambere. Kindi kandi nuko iyo leta dusaba yuko yoba irongowe n'umushikiranganji mushasha, yoba ari leta ishobora gutorera inyishu Abarundi ibibazo bafise. Bamwe hari ibibazo bijanye n'umutekano, hari ibibazo bijanye n'uko hariho Abarundi benshi bakiri mu buhungiro, hariho abantu benshi uyu munsi bagifise ubwoba bwinshi baravye nyene igihugu cifashe. Umuntu kandi hari ibibazo kandi bijanye n'ubutunzi, ibibazo bijanye n'imigendanire hamwe n'amashirahamwe eka n'ibindi bihugu byaba byo mu karere canke ibindi bihugu byo kw'isi. Rero ico umuntu yosaba rwose nuko impinduka yagize itoye impinduka y'amavamuhira, ariko impinduka izotuma haba byinshi bihinduka mu ntwaro ku buryo Abarundi bashobora kwiruhutsa, baba bari mu gihugu, baba bahunze canke baba abagenzi b'igihugu c'u Burundi. Ntibe gusa gukura umuntu bw'abakuru basubiza uwundi. Turazi yuko na mushikiranganji wa mbere nawe nyene yahora amushikiranganji muri leta ihari. Twibaza yuko azozanye amaraso mashasha kugira ngo ivyavugwa mu myaka iheze cyangwa mu minsi iheze bishobore guhinduka, Burundi bwe Burundi bw'abarundi bose atanya gupfatanya gukira.